3 umubiri warutumira kuja ubwoko bwiwe buri azasanga tumeze dute azozira waradatawe bite reka duce bugufi dusenga Imana. Turagushimiye igitandara kizima ko ari ukunze ko na kano kanya kandi kahaba kugira ngo tongere kwiga ubutumwa bwiza buciye ku mashusho y'imigabo y'ubawe. Ushoboze umukozi wawe kandi ushoboze n'ishengero rishagaje kugira ngo yumve icyo yifuza kuri ryo, ishaka ryawe riranguke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abanezerewe turabukanye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga icigwa kuri mugoroba kivuga ngo uzobaho ibihe bidashira. Ni ikibazo gikomeye kibazwa buri muntu wese ari muri kino kibanza, mbere n'uriko aradukurikirana atari muri kino kibanza, ngo uzobaho ibihe bidashira. Mu gihe turi mu isi yuzuye amarira n'umubabaro, abahinga bavuga ko umuntu ashobora kuramba imyaka 75. Ni kuvuga ngo umuntu arashobora kubaho akabaho kugeza naho akwiza imyaka 75 akiriho, akiri muzima. Twisunze ino mvugo y'abahinga, duca tubona ko umwana w'imyaka 5 aracafise imyaka 70 iri imbere yo kubaho, kandi umuntu w'imyaka 15 na 20 aracafise imyaka 60 iri imbere yo kubaho. Umuntu w'imyaka 25 hagati y'imyaka 25 na 30 aracafise imyaka 50 iri imbere yo kubaho, kandi umuntu w'imyaka 35 na 40 aracafise imyaka niburi 40 iri imbere yo kubaho. Twisunze biriya abahinga bavuga, umuntu w'imyaka 45 na 50 aracafise imyaka 30 iri imbere yo kubaho, kandi umutamba w'imyaka 55 hagati y'imyaka 55 na 60 aracafise imyaka iri imbere yo kubaho. Imyaka 20 yo kubaho, turacafise twese imyaka yo kubaho. Nibyo niko abantu benshi bibaza. Twisunze biriya biharuro abahinga berekana, turacafise imyaka myinshi yo kubaho, ariko niko abantu benshi bibaza. Imyaka wumvise yose iragaruka guhera n'ingoga na n'ingoga, maze urupfu rukaza vuba cane muryo umuntu atari yiteze. Umuntu umubona akiri muto uno munsi, hamba bwaca kabiri ukamusanga ari umutambakazi. Uko niko ubuzima tubayemo bumeze. Koko imyaka n'ubusa irihuta cane ku rugero ruhambaye. Reka ndababaze, muramaze kugenda ku maziko, mwabonye abapfuye bose abatabara batambakazi? Oya. Inyishu ni oya. Hapfa abana n'abatambakazi. Urashobora
urashobora gupfa ufise imyaka 20, urashobora gupfa ufise imyaka 30. Imyaka yose wowe ufise urashobora gupfa. Ndagira kumenyesha mugenzi yuko hari ibintu byinshi byose byiteze kurandura ubuzima bwawe. Icambere n'iki? Urafise indwara uzi cyangwa utazi, kandi iyo ndwara ishobora kurandura ubuzima bwawe. Ushobora kuvuga ngo jewe ndarwaye, urwaye bya bigwara binini bidakira, kandi ibyo bigwara birashobora kurandura ubuzima bwawe. Kandi abandi baca bavuga ngo kazi banje we nkomeye, nta ndwara mfise, nzoshobora kumara ya myaka 75. Oya, urashobora kufise indwara utazi, uyigendana kandi uyifise. Urashobora kugira isanganya, urashobora kuba uri mu modoka ukagira isanganya. Umugabo umwe yavuze ngo jewe sishaka kugira isanganya, kubera yuko ugendeye mu modoka ushobora kugira isanganya, kugira ngo n'irindi isanganya sizogendera mu modoka. Mbega ntawe ushobora kutagendera mu modoka ariko ariko aragenda bakamugonga? Ubundi nawe umugabo yaciye yigira ubuhinga. Kubw'ibyo rero sinzogendera mu modoka, nzokwigumira ngaho. Igihe kimwe ariko aragenda acabona umuntu yariko aragenda nguko ariko araca ngaho mu biti, maze ishami ry'igiti ratibuka rikubita wa mugabo acapfa. Ubundi nawe kurya ndabihane nigumira mu nzu. Umwana aciye abivuga, igiti cyari kiri ku nzu hejuru caramanyutse kirutibuti akacapfa. Bagenzi, inzira zo gupfa ni nyinshi cyane. Abagizi ba nabi bashobora kukwica, ushobora guterwa n'abagizi ba nabi bakakwica. Inzara nayo nyene ishobora kugutera ugapfa. Ibiza bitandukanye bishobora gutera mu karere urimo, kandi nabyo nyene bikaguhitana. Koko hari ibintu byinshi bishobora gutuma urupfu rudushikira. Urashobora gupfa utarakwiza ya myaka 75. Ushobora kuba ufise igihe gito cyo kubaho kuri ino si. Niko bimeze bagenzi. Umuntu wese afise igihe gito cyane cyo kubaho. Mbega warigeze gufata umwanya ngo wirukire kuri ibi bintu? Ukuntu ufise umwanya mutoya wo kubaho, ukuntu ubuzima bw'umuntu bwihuta cyane ku rugero ruhambaye, ukuntu atagihe kirekire ufise cyo kubaho. Hariho abantu benshi bakurusha ubwiza, bari bakiri bato, mbere bari bafise imyaka mike kuri wewe, ariko mwa kino gihe batagihari. Hariho abantu bakurusha gusenga, hari abantu bakurusha kwemera Imana, ariko mwa kino gihe batagihari. None Bibiliya yigisha iki? Mu gihe dufise ubuzima buke bwo kubaho hano ku isi, mu gihe atagihe kirekire dufise cyo kubaho ku isi, ijambo ry'Imana Bibiliya ritanga inkuru y'ibyizigiro, kandi iyo nkuru y'ibyizigiro niyo ngiye gusabikanya nawe kuno mugoroba. Bivuga ngo none rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha. Bagenzi, icyaha cyaraje ku isi, haba urupfu narwo ruca rurazanwa n'icyaha. Kubaho ibihe bigashira, bica birahagarara. Bibiliya baravuga ngo niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Iyo ni inkuru mbi. Icyaha cyaraje, maze kimaze kuza kizana urupfu, kandi urupfu rushika ku bantu bose. Urupfu rwaraje, kandi urupfu ruba ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha, kandi urupfu rushika ku bantu bose. Nta muntu n'umwe
n'umwe ashobora gukwepa urupfu. Twese tuzopfa, ntawe uzorutsimba kandi ntawe uzi umunsi azopfira. Bagenzi, naho biruko urupfu naho rwatewe, turutewe n'icyaha, naho urupfu rushika ku bantu bose, naho twese dushikirwa n'urupfu, urupfu rukaba rushika ku bantu bose. Ngiye kubabwira ikintu kidasanzwe kuri mugoroba. Ikintu ngiye kubabwira ni iki, nuko yamara hariho isezerano ryo kubaho ibihe bidashira. Niyo nkuru nziza mbafitiye kuri mugoroba. Hariho isezerano ryo kubaho ibihe bidashira. Bagenzi, ubuzima tubayemo hano ku isi burihuta cyane ku rugero ruhambaye, ariko twari twaremewe kubaho ibihe bidashira. Kandi naho icyaha cyaduteye hakaza urupfu, Imana iracyafite umugambi y'uko ikiremwamuntu hagashobora kibyemeye kizobaho ibihe bidashira. Hariho ubuzima budahera bubikiwe abizera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, bigusaba kubizera kugira ngo uzoronke ubugingo budahera. Bibiliya, ijambo ry'Imana yigisha iki? Bibiliya ivuga ngo Kristo niwe bushuzo, maze abakristo bazobonerwa bazuke ahazozira, iherezo rizoca rishika, ahazoshikiriza Imana ubwami niyo ryatuma twese. Niyamara gukuraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose, Bibiliya ivuga ko Kristo Yesu niwe bushuzo, maze abakristo bazobonerwa bazuke aho azozira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, vuba biratinze Yesu Kristo agiye kuza, kandi abapfuye bizeye bazokumva ijwi ryiwe bazuke. Vuba biratinze iherezo ry'isi rigiye kuza, inzamba y'iherezo igugwe, maze Yesu agaruke hano ku isi. Bagenzi, icyo gihe abantu bose bazokwibonera uko kuza kuriwe kw'agatangaza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, Yesu vuba agiye kuza, aho inzamba y'iherezo izovuga birarangiye, igiye kuvuzwa vuba. Bagenzi, iyo nzamba y'iherezo abantu bose bazoyumva. Marayika avuza inzamba atihenda, azoyivuza maze abantu bose bayumve. Ntabwo bizoba mu kabanga, ariko bizoba ari ku mugaragaro. Abantu benshi bazi ko Yesu azoza mu kabanga, kugeza naho bizera ko iyo nzamba izovuzwa batazoyumva. Oya, bazoyumva. Abantu bose bazokwibonera uko kuza kw'agatangaza k'Umwami wacu. Kugira ngo uzobone ukuza kwa Yesu, bigusaba kuvukira kuri ino si gusa. Abavukiye ku isi bose bazokwibonera uko kuza kw'agatangaza. Ntawe uzogukwepa. Oya, icyo gihe abapfuye bizeye bazozuka. Reka ndabaza ikibazo, mbega umuntu niyapfa, mbega azosubira kubaho? Ego, abantu bose bazosubira kubaho, haba bakoze neza, haba bakoze inabi. Bibiliya, ijambo ry'Imana yigisha iki? Bibiliya yigisha ikintu gikomeye, nk'uko ngiye kukibasomera. Bibiliya ivuga ngo kandi benshi bo bazoba basinziriye mw'ivu hasi, bazokwikangura. Bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira ubumamare n'ibiteterwa bitazoshira. Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 2. Yesu niyaza, hazoba imizuko iri
ibihano bitazoshira, hazoba hariho amahitamo abiri. Ikigwa kibaza ngo mbega uzobaho ibihe bidashira? Bagenzi, Yesu niyaza ubushobozi bwiwe buzotuma abantu bose bazuka, imva z'abapfuye zizopfumuka, maze abapfuye bazivemwo. Bagenzi, bizoba ari ibintu bikomeye kandi by'ibitangaza. Bivuga ngo aho akanya kaba k'umuntu kari kose kazokongera kuboneka, maze abantu biteranye bongere kubaho aho Yesu Kristo azozira. Abantu bazokongera kubaho, mbere n'abandi baturiwe n'abandi bakewe bose bazokongera kubaho, bongere kuba abantu bazima aho Yesu azozira. Ico gihe tuzobonana n'abacu twabuze. Bagenzi, abantu bose bapfuye bazokongera kubaho, kandi nawe uri ngaha uko twabibonye ushobora gupfa umwanya n'umwanya, ariko uzokongera kubaho, maze duhoberane n'inshuti, maze tunezeranwe n'inshuti, maze tubonane n'ababyeyi bacu, maze twongere kubaho. Azoba umunezero ku bantu bakiriye ubutumwa bwiza bakizera, yamara azoba umubabaro ku bantu batizera. Bibiliya irandanya ivuga ngo ihe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngere umuntu wese yihwanye n'ibyo yakoze. Ibyahishuwe igice cya 22 ku murongo waho wa 12. Bagenzi, Bibiliya ivuga neza Yesu agiye kuza vuba, kandi azoba azanye ingero kugira ngo agerere buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Wakoze ibyiza azoguhemba ibyiza, wakoze ibibi aguhemba ibibi. Bagenzi, abumvira iby'Imana ivuga, babandi dukora umuhamagaro bakaza hano imbere tugasenga, baba bariko barongerereza amahirwe yuko naho bopfa bazohabwa ubugingo budashira. Abakomantaza umutima ntibitabe Yesu ahamagaye, abo bantu bazaba bari mu kaga gakomeye igihe Yesu Kristo azozira. Bivuga ngo kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batabishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Bibiliya ivuga ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara utabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara kudapfa. Niho hazovugwa rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bibiliya ibandanya ivuga ngo nimutangazwe n'icyo, kuko igihe kijya kuza aho abari mu mva bose bazokumva ijwi ryiwe, bakazivamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gucirwa ku iteka. Yohana igice cya 5 ku murongo wa 28 n'uwa 29. Ikibazo n'ubu kubaza ni iki? Wewe uzozuka gute ku buzuko? Ingingo ufata ukiriho niyo yerekana uko uzozuka, ntabwo bizohinduka wamaze gupfa. Ntibikunda. Nta mafaranga, nta n'ikindi ushobora gukora atari kwemera kwizera Yesu. Iyo upfuye wizeye Yesu, wabikije ubugingo bwawe Yesu, uzozuka kugira ngo uhabwe ubugingo budahera budashira. Mu gihe upfiriye mu byaha, mu gihe upfiriye mu busambanyi, mu gihe upfiriye mu kaberegwe, upfiriye mu bubeshi, mu gihe upfiriye mu bwicanyi, mu gihe upfiriye mu gusenga ibigirwamana, mu gihe upfiriye mu kuzirira umunsi w'isabato. Bagenzi, mu gihe upfiriye mu
gucirwako iteka. Wewe uzozukira hehe? Mbega wewe Yesu niyaza azoguhemba iki hagati y'ubugingo budashira n'urupfu rudahera? Abakoze ibyiza bazozuka kugira ngo bace abandanye babaho bidahera, mu gihe abakoze ibibi ivy'Imana idashaka bo bazozuka kugira ngo bace bahabwa igihano c'urupfu rudahera. Wewe ku munsi wo kuzuka uzozukira kuwahe ruhande? Kandi aho uzozukira uhahitamo ugihari. Uno munsi nyene uri kurumvira buri niwo munsi wawe wo gufata ingingo y'aho ushaka kuzozukira. Ni kuvuga ngo muri uno mwanya nyene wumvise ino buri niyo mahirwe yonyene ufise yo gufata ingingo y'uruhande uza kujamo uzozukiramo ku munsi wo kuzuka. Ingingo ufata uno munsi niyo iguha uruhande uzoba urimo ku munsi w'izuka. Urashaka nawe kuzobaho ibihe bidahera? Urashaka kuzobaho ibihe bidashira? Ikigwa n'ikibazo kiratubaza ngo uzobaho ibihe bidahera? Bazamugenza bati urashaka kubaho ibihe bidahera? Ongera ubaze neza umuraba, urashaka kubaho ibihe bidahera? Bagenzi, ikigwa kitubaza ngo uzobaho ibihe bidashira, uzobaho ibihe bidahera. Hari abantu benshi bazi yuko nibapfa bazotanga amafaranga kugira ngo bazozuke mu muzuko wa mbere. Reka ndakumenyeshe yuko bidakunda. Ibyo ukora ukiriho niyo mahitamo yawe y'uruhande uzoba urimo ku munsi w'izuka. Uzobaho ibihe bidashira. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Kugira ngo uze ubeho ibihe bidashira bigusaba gufata umwanya wo kwiyumvira. Wiyumvire kuri kahise kawe, fata umwanya wiyumvire ku bikorwa byawe bya kahise n'ingingo nziza ukwiye gufata uno munsi. Mugenzi, ingingo wifatira wowe ubwawe, atabandi bantu bagufatiye. Mu gihe cy'izuka uzovuga ngo naka niwe yafatiye ingingo, urumva unagendeye kwa kanaka. Oya, wewe nyene ni wewe uzokwibarizwa ku gatwe kawe. Noneho ntabwo byo kubazwa. Yesu azoza avuga ati wewe wanyumviye dore urugingo rudashira, wewe ntiwanyumviye jya mu muriro. Nuko bizoba bimeze. Abashaka ko Yesu azobaha ubugingo budashira nibaze hano imbere dusenge. Bagenzi, none rero ni igihe cyo kwemererwamo. None rero ni umunsi wo kwemererwamo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bagenzi, ni igihe cyo kwemererwamo. Uno munsi ni umunsi wawe wo gukirizwako. Nta kindi gihe gihari. Abaririmbyi babishyire ko ya ndirimbo hama ishengero ryose rihagarare. Yesu aguteza ibiganza, arifuza kugukiza. Ni igihe cyawe cyo gukira. Mbega urashaka gukira? Urashaka kuzohabwa ubugingo budashira? Abashaka Yesu niyaza ko yozobaha ubugingo budashira, ukamushaka yuko Yesu azoguha ubugingo budashira, igihe azopfira, tera intambwe uze hano imbere. Abashaka munsi ubugingo budashira, umuntu abandi nanjye ndashaka ubugingo budashira, wino hano imbere. Umuntu wese avuga ngo nanjye ndashaka ubugingo budashira.
utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe ririhabwa icubahiro. Urakoze ku bw'abana bantu bawe bose bafashe umwanya wo kwisubiramo, babonye yuko bafise icyo bahagije kugira ngo baze bahabwe ubugingo budashira kandi bifuza ubugingo budashira. Nanjye umusabyi wawe ndabasengeye kugira ngo mwami ubaharire ibyaha byabo kandi uhereje kubabarira ibyaha byabo, ubandike mu gitabo cyo mu ijuru, ubandike mu gitabo cy'abazohabwa ubugingo budashira, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami ndakweretse imitwaro y'abano bantu bawe, abugarijwe n'ubukene, abugarijwe n'amagwara, abugarijwe n'ibibazo byabo n'ubugingo, abandi baremerewe n'ibyaha. Umutwaro wa buri muntu wese yawukweretse. Mwami, niba hari icyo basenga bagusaba kandi icyo kintu ukaraba yuko ukibahaye cyotuma bazobura ubwami bwawe, mu izina rya Yesu ndabyaciye ukirinde. Ariko mwami, niba hari ibyo bagusaba kandi icyo kintu ubibahaye byotuma bamererwa neza muri ino si, mbere bakazohabwa ubugingo budashira, mwami mu izina ry'uwaducunguwe Yesu Kristo ndabyatuye ngo ubibahe uhereye no munsi, izina ryawe rihabwa icubahiro. Reba gushasha umutima w'abagabo n'abagore, reba gushasha umutima w'imisore n'inkumi, reba gushasha umutima w'abana bato bahagaze hano imbere, kandi ubarinde gusubira inyuma ukundi nka mukaroti, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndakweretse abana bakiri bato bahagaze hano imbere, ubongereze ubwenge, ubahe kumvira ababyeyi no kuzovamwo abagabo n'abagore bashimisha ijuru, bashimisha igihugu kandi bashimisha umuryango n'ikibande, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndasenze nsengera abo bose bamaze gukwiza imyaka 12, bamaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ubwo bamaze guhaguruka bagatera intambwe baze bakaza hano imbere. Mwami ubugururire, ubereke ibyiza bazoronka ku bwabo urugendo batanguye, kandi ubwo bamaze gutera intambwe ya mbere, izindi zose zisigaye kugira ngo bakore ibyo ugomba ubashoboze kuzitera, izina ryawe rihabwa icubahiro. Bana natwe kandi ushishikare kutwiyereka, kandi kuri uno musozi ijambo ryawe ribandanye gushimagizwa yuko uri Imana ihambaye, kandi abantu bose bemeye kuguhungirako, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.